wawe imisi umusu ya urambeshe gusa jewe anye umuzigo je nawushikanye nyeneyo umuzigo w'ibiki sasa uri muzigo wako angalia binjini mko nabane ari bindi bintu mzo inzobe umutwe ni wewe yego je sindavyarasha inzobe umutwe byose ni wewe abona none kutangara nyina w'umwana kwanza nyina kutanga nyina w'umwana atamugoro ufise nyina w'umwana ande nyina w'uyu nyene uyu mwana ande novuga ko ari Raki je naramwisi izina cyambere baramuhinduye izina waramwisi izina ubwa mbere bwa kabiri nawe novuga ko ari indoto nyene namupanga izina ryanya mu indoto ucu numuvyara no mu ndoto niko novuga niko bifa nico kimwe ninge nawe urota utembera mu kirere nanje umwana wacha gusutwa kwa kuvurugana urumva nanje umwana namuzanye mu ndoto mani namushikiriza rero kora kamera icambere ukora kamera imbere yanje ubu nyene nayo kuca ndamutereka hasi abatereke hasi umwana wiwawe nayo ndamutereka hasi mani ariko sasa mwife mwa unagira ibisanga mishapita ndanalaki kandamuna ubu nora ibisanga je no baramaze gucamo sibisanga cyangwa nawe uri mu bantu ariko arangerageza kugira ibintu bihere bifire ngaha inyishu media izimangane hariya akazi gahero curongera handi cyangwa uguru ivyiwawe yumviriza ndakubarira ibya nyishu media n'abana biratandukanye umwana nuwi wawe je namuzaniye nde se wiwe amagaro bakosha ko mukobwa ariko wite basi sihari mani izo uwa mbere y'umuzigo jewe kugira gusa ndamukuzanire nanje numve ko nduhutse mani misi jaye kunyanywa hata mtoto hivi cha kwanza avara sasa hakuna sisi tunaenda tupitie hapa ona kunzi wanyishu media ni hatari bosi wake ashino musaramu hamata nibere Sali bakunzi ba inyishu media murameze neza muri okay je meze neza cyane ni jewe ntare Jesus Carmelo imbere ya kamera inyuma ya kamera ni Benisha niwe turi kumwe ariko mushobora kwiyumvira ati mbega no munsi navyaye mfise umwana mfise kibondo aya siko biri umwana si wanje ariko muraza kumenya byinshi kuvyerekeranye n'uno mwana cina mwitoreye ahantu ndamutora ariko byinshi ndazi muraza kubimenya aha rero nje ngoma ndababarire rero kwanza ubwa mbere ndiko ndarondera boss wanje X-ray bam bahebiyake niwe ndiko ndarondera bambariye kara ahantu yagiye kubakisha je niyo nzu sinzi kari yiwe nayo nyene muraza kumenya byinshi kuri iyo aha rero mpejeje kujabuka ikaburimbe nara ahantu bariko baravuga ibintu by'imiziki ndi kumwe n'iki kibondo Beni ile fasi ni kule ayi ndiko ndagenda umwana ntimuze kwiyumvira ngo ibindi bintu petit sinigongi aha ndiko ndagenda kuraba bosi wacu bahebiyake nawe nyine ndazaraza gushiduka abonye kino kibondo mwiyumvire niwe yavyaye nimuvyiyumvire ibintu byinshi cyane ariko Beni ushamuona bosi njole pale anavara kanzu leo alivara suna kavara suna ya kanzu katiana shapo ya basani sasa hii ndio nyumba sasa kana jengesha nituze kari yiwe navyo tuzi bosi fresh sasa hii nyumba yako hapana siyo anje kwe bira twakurondeye hariya anye batubarira ngo ahantu uri kururaba inzu uri kurubakisha inzu niwa ntaragira ko nubakisha shanushire rwego n'umuntu gusa nije magariki yinzu n'umugenzi nyene ari hanze w'umukobwa nimba ari umukobwa nyene umumama novuga ko ari umumama yaranyizeye ivuga ati shimamenye umbango yani umukurikiranire ibikoresho bikenewe muheze mukayaga ku telefone ukamubarira aho bigeze ukamurungikira n'amafoto n'amahera kandi ungikira tugagukurana ibikorwa egara abantu batwizera nyene ni vyiza muzanye ya kamera rero mwashaka mugire mubigire publier canke urumva twe twakurondeye hariya kuri biro turakubura kandi ushobora kuvuga mbe kubera iki wazananye n'umwana mbe je ndatanga wavya ya ushaka kuba star msige umutoto sema kwanza
Urebe sasa. Jesse vya Naza buguruguru ngari mdogo ndo. Jesse nene aragira ko mbyara ahubwo fasha. None ni wanje. Fasha ngaye inyuma kwanza umbohorere kwanza gato. Ega numva shaka no kwihagarika rega. Sasa kama centrale ihenganye. Nikenda pale nyuma kimya. Mama alikuwa ananelefona nyene. Yariko arambigira ukuntu ngoma ndamufuta. Nisaidize na mtoto kwanza kidogo. Sasa kwa nini mnaleta? Nishike mikono. Beni kuna nini tena papa? Hakuna. Angalia mtoto yangu. Basi utaweza sisi tungalikibaje. Ngalikibaje na muyazara. Tena shasinzia bebe. Bakunze anyishu media je ndagiye kwihagarika gato nishike mikro. Mara ntia mu. Nishike mikro kidogo. Sasa noni mali kiganiro cyawe urarabasha n'uwave ugira wihagarika mu matafari y'abandi sha nufyatagura amatafari turabati sasa bakuzanyisha umede unaranaje microphone je sinzi impamvu ikintu akeneye sasa ikiganiro cyangwa shaka gufata abamaso nganye bro sana nipigia simu kesi nare nawe nute wewe uyagarika nk'inkoko mani pole sana cha zamani igamisi ja kwa journaliste uno musi singene ko no mu present imisi jema micro gusa umwana gusa umugumane naho ni wako erega nakaraki wawe rega ajya kuntelefona cyenda mukupira kubera wewe chukua mtoto imisi jazaga yaza uri siri kutarabya meni gali bikra man sasa wawe ayawayi kuwa namu man nturigera umugore ndibazo urafise abashe rega nk'umusheri abagore batandukanye n'abashe oya je sindabana we nturajyamana n'umugore ijoro ryose canke imisi 3 n'itanu we nurajyamana n'umusheri wawe imisi umusu urambeshe gusa jewe anye muzigo je nawushikanye nawushikiraniye nyeneyo muzigo bibiki sasa uri muzigo wako angalia binjine mko abane ari bindi bintu inzobe umutwe ni wewe yego je sindavyarasha inzobe umutwe byose ni wewe awona none kutangara nyina w'umwana kutanga nyina w'umwana atamugoro ufise nyina w'umwana ande nyina w'uyu nyene uyu mwana ande novuga ko ari Iraki je naramwisi izina cyambere baramuhinduye izina waramwisi izina ubwa mbere bwa kabiri nawe novuga ko ari indoto nyene namupanga izina ryanya mu indoto ucu n'umuvyara no mu ndoto niko novuga niko bifa nico kimwe ninge nawe urota utembera mu kirere nanje umwana wacha gusutwa kwa kuvurugana urumva nanje umwana namuzanye mu ndoto mani namushikiriza se wiwe muri za ndoto zamana soka memo ndani urabona rero ukora kamera icambere ukora kamera iri imbere yanje ubu nyene nayo kuca ndamutereka hasi tereke hasi umwana wiwawe nayo ndamutereka hasi mani ariko sasa mwipe mwana ibisanga mishapita ndana laki kandamuna ubu nora ibisanga je no baramaze gucamo sibisanga cyangwa nawe uri mu bantu ariko arangerageza kugira ibintu bihere bifire ngaha inyishu media izimangane hariya akazi gahero curongera handi cyangwa uguru ivyiwawe yumviriza ndakubarira ibya nyishu media n'abana biratandukanye umwana nuwi wawe je namuzaniye nde se wiwe amagaro bakosha ko umukobwa ariko wite basi sihari mani izo uwa mbere y'umuzigo jewe kugira gusa ndamukuzanire nanje numve ko nduhutse mani misi jaye kunyanywa tamtoto hivi cha kwanza avara sasa anasinzia anashamuka basi mviza nare none inumbero ufisi cyambere ni inumberi ya jumwana nyina wiwe yagize ati tehe shira boss wawe yago yanga ntacu igiturire mu Burundi turakizi okay uyu mwana washaka rero ndamugumana nande subi wawe ase wiwe oya se umwana akini nari walayo ko mtumbaya nukuri nakubesha ubunyeni ariko je murambabarira jewe ndisutwa ndikwa kundi nyene akazira gakora uko kaje shavrema arazi kwanza nani nifise morale ndikunda kuri control abakozi ariko raba ivyo uko rankorera agasaka maramazi raba bose akazi gace gahera bafundi mwendelee kazi akazi mubanda sigerageza ariko none ngoje kwanza none umwana si wamuvyaye none ijoro ryo man gushikiza isaha rero habe ndakubarire Sisiriya bagize gute birukanye birukanye ahantu yahora aba kandi ni wari umupangiye inzu
yabuze yaje ni yava avuga ati je yave je mu umwana ndamushire se wiwe ntaje kurara mwibaraba shawa rero urafise umugisha kwera kamera hajya ikoye inge kwa kamera ngefa oya gusa ikihari rero ya kamera jana cyane kwanza uyu mwana namaze kubona amawaje umunyegeje umengo wazanye inkoko mwisa munani novuga gute mu kigayemwe novuga wasiko wazanye inkoko mwishashe ndayizanira umukwe ugacuma inkoko nyene iyo nkoko namaze kukubwira ati iyo nkoko yawe je nayo nkeneye ushaka kwakundisha inkoko ku nguvu numva ko ari shano uri kurama ntabwo ari shano kuba uyu ari umwana wiwawe umwana wanje cyangwa n'umutoya wanje jewe aho rero aho hantu aho je sindahamenya neza umwana wanje cyangwa ntaco basi ni muri ya maraso y'umuryango wiwanyu cyo gituma nakuzaniye amaraso wamaze kuvuga iki hajya we mu gihe turi hariya ajya nyene naho nje no mupanga ijyanzu Siriya urumva we nyene yivugiye iki nyanyirukanye hajya kaza mwace mubikofata ni mwabifashe none kuba mwabifashe kubera kuno munsi nimba ufise ubwenge nimba nawe nimba utarozwe nk'abandi kubera iki wacunzanira umwana koza Sisiria kwaze kwapi muite basi je ndibaza usangana nagakino uri kurankorera nagakino ntako Sisiria yiko anaje rindira ndakubarire kwanza iyo ndagusanga basi muhiri wawe ahuwa naye kumushiri wawe wari kuma wasu kansanga muhira aho kunzana ku kazi aho wose ncandabira nje kucanirwa ndayererana umwana atari wiwanje ntavya wewe wamkuye here kwanza wewe mama wewe kwanza jina muto wamutoye hano yarajyamye ngaho ndavuga ati kumutaye ngaho oya uri mukuri wamutoye je mbeshe imbere ya kamera canke ce ndamuzana ngaho ahubwo naye kumwibanye nawe wowe wavuze we ubwa mbere wambwiye yuko mama we no yamuguhaye ngo munzanye muntereye iyo mugutera gute tora si weye si ule mufise ubwenge bumwe uko nakika ariko amviriza kwanza ariko uwo mwana aracakeneye ubuzima aracakeneye kubaho ubuzima akini mani umwana agomba kuize hafi ngira amezi angahe nimba atari umwaka urumva ataragira gute atarandikwa mu ikomine chukwa basi Mr Gusate babake ni Banderas papa huyu mwana ni Banderas babaka sasa si babako Banderas nimege gutwengiyo kwaza ni mukora akazi ako mujejwe mwe bugoma mutwenga ibintu byo muri vide kandi yozo guca umushara kubera ishavu je ishavu je riranduza wowe gumutwenga utwenga nk'umukobwa abafundi ni mubandanye akazi izi ni ngorane zangaza boss nibigeragezo ndiko ndagira chukwa kwanza mtoto wako mimi mtoto sitagusa mtoto man si ni wako unataka dumbukize huko ugomba ute mukino oya ndamute mukino bireka ni wamfate kwanza kombo nura anya bakunze banyinshi meza ngari ibinogo by'amatware mbona ari karahara ugomba ute sasa narona urishiri kigeragezo cyane nawe usigaye ufise amadaimon je nta madaimon namwe fise ugomba ni ya numbero ya randiri ubwa mbere yaragerageza abantu gushika naho ishavu nibindi sasa na ifise uko rwose yasira vre akona yasira je nakuzani bakuzanyisha media ndubona ko uyu mutipe ariko arangerageza kuvyara ntibigoye nkire sasa sinata biziwa sinata lizo ni petit frère oya mugabo gusishavu nuko waje wari kumbwira ati basi tro petit frère wawe ujya mama nekani mama ko mdogo yagize ukunuku ya mutaye rero namubuze papa wiwe namutwe kwa grand frère ariko imbere nyimba ari umwana ari mwene wanyu nyimba ari umuhungu wawe ivyo nta na kimwe navyo dushaka kumenya navyo dushaka no kutahura ariko ikintu tuzi Sisiria ni wamukuye iwabo mu Nyanzarake nitwajanye we ari muri Nyanzarake sinamubwiye Sisiria tujane ari kwa mama wiwe ntigize nk'akabuye ariko ni wamukuyeyo yogira ikibazo ngaha mu gisagara byose biharugwa kuri wewe sinamubwiye mama wiwe ko video iri hajya ama video arahari mama we yavuze ati ngo no ahubwo w'ikintu rindira kwazi je na mwana asubira gutora hakuna oya nta telefone je naje nagiye gukamura hari umvirize emera chuka basi Mr Nyango wa mtoto ikintu gihari gusa je no gufasha na ule grand frère wangu ege Banderas je sino mita kandi papa ujya ni grand frère ni babako sio babangu uko wihakana umwana na so wagomba umwana igoza ni dusa uko wihakana umwana na so wagomba umwana asana Banderas ni babu yovuchuva nyamarasi we bako ni nani aongee basi ona umviza wiki chukua basi kamera ona ushakata Beni unajua po imetoa mtoto sasa mko pamoja na nari yagukuye Beni ajui quartier za Burundi yule ni mkongole nari alikuita asha kwa na mtoto
Sasa ikintu gihari genda muyahage n'umuryango w'iwanyu mwige iki kibazo c'uyu mwana mureke kumwangaza mureke kumwangaza mpaka senda tambira kamera ari ibindi bintu nimba ari ibiganiro n'ibindi nk'iki kiganiro rashaka kifuta kandi urasi kwa sigayifuta ama video menshi bivanya cyagiye papa ujya Banderas Jesu no kandi papa wanje ujya Banderas yaturoze ubu na video arenga 6 muri misi kuva dimanche ndiko ndahanagura n'ikinye ndashaka kicanda canagura ariko je ndashaka kumenya ikibazo ndakubaza uyu mwana arindira uyu mwana ni yakura azohamagara nde papa nyene azohamagara nde papa ni igipapuro ariwe Banderas azomuhamagara papa ni igipapuro none kubera iki Banderas wenyene ameze nk'igipapuro nere kwanza urazi ko umwana urabona ukuntu akurabaho nyina ikaravyo mubarire papa ni igipapuro gucika jewe bakuzi banyisha media kwanza je ngomba nugare n'ikiganiro Beni nifunge gipindi yama chika hii mizigo ni yako akini wewe bakunzi banyisha media jewe nga anye vraiment sebo kusadabu nimora ko ari vraiment iki kintu wowe ubona ahubwo wewe ambara neza mwambare neza amande zangapi raba koze by'uko rankorera Japan by'amande jewe ahandi ku kazi kiwanje je n'abakunzi banyisha media barakeneye kumenya umwana nuwande bakingare kizoguma kunyene kuko mbona bakunzi banyisha media twebwe Beni si hapa umwana agenda musigese wiwe ikizoba Beni 20 kizoba je bazimenya to angali naye to probleme ba aona sie atajijua kiko mwana twamushikanye nari hakuna sisi tunaenda tupitie hapa ona kunzi banyisha media ni hatari bosi wacu ashino musaramu hamata nibere